ndabaramukije nshuti bagenzi muriko murakurikira ibiganiro n'insamirizi imbonesha kure buntu nabahaye ikaze mu kiganiro ntahuza. Ikiganiro ntahuza gisanzwe kibatahuza bimwe mu byo ducamwo mu buzima bwa misi yose tukabifashwamwo n'umuhinga. Kuri uno musi uri hejuru mu kiganiro ntahuza tukaba twifuje gutahura ibijanye n'akamaro k'imyimenyerezo ngororamubiri ndetse na nkomezangingo ku buzima bw'umuntu, ku magara y'umuntu mu buzima bwa misi yose. Mbega imyimenyerezo ngororamubiri yoba ifise akamaro ku buzima bwa misi yose? Yoba ifise akamaro ku magara y'abantu? Mbega udakora imyimenyerezo hari ingaruka ushobora kugira? Mbega hoho imyimenyerezo ngororamubiri yoba ishobora gukora nk'umuti ku ndwara zimwe zimwe? Kuri ivyo bibazo ndetse n'ibindi umuntu ashobora kwibaza nivyo tugira turabye hamwe muri kino kiganiro, ari naco gituma twashimye gutumira umuhinga yanonosoye ivyo vy'imyimenyerezo ngororamubiri. Turi kumwe na muganga Japhet yoshobora kutwidondora muri make. Turamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma nitwa Dr Japhet Ndayisenga, nkaba n'umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi, hama nkaba n'umwigisha murondezi. Nsanzwe nkorera no muri clinique Prince Rugwiro Gasore, hanyuma turakorera kandi muri centre de kinésithérapie yitwa Putri. Nsanzwe kandi nigisha amakaminuza atari make yo hanze, aho notakarwe nko muri Indonesia, za Malaysia, za Singapore n'ahandi, no mu Bufaransa umuntu aragenda kwigishayo. Hama nsanzwe nanonosoye ivyo kuvura indwara bita rwicaruhoze hakoreshejwe imyimenyerezo ngororamubiri. Ego, murakoze cyane Japhet. Mbega tugiriye ko muravuze mwanonsoye ivyo kuvura indwara dukwita rwicaruhoze nyinshi zitandukira. Mbega none koko birafasha imyimenyerezo ngororamubiri? Irashobora kuba yofasha kuvura? Mbega nyambara ivyo aha mu Burundi vyifashe gute? Murakoze cyane. Imyimenyerezo ngororamubiri mu majambo make ni karahara mu ruganda ntibacura. Umubiri wacu usanzwe umeze kujya kw'imodoka. Imodoka murabona baragira icyo bita vidange, bagahindura amavuta canke bagahindura amapine iyo ariko arasaza. Na twebwe rero uyu mubiri wacu bivanye n'ibikorwa bya misi yose dukora, hariho ihindagurika ry'uwo mubiri, icyo bita uduserire canke utunyengingo tugize umubiri turagenda turononekara. Harimo udupfa, hakabamwo n'utundi tugira ibibazo. Hama rero kuvuga muri ivyo bikorwa rero bya misi yose dusanzwe dukora, harimwo ibitugirira nabi vyonona izi ngingo zacu z'umubiri. Hanyuma rero iyo myimenyerezo ngororamubiri igaruka gusubiza ubuzima izi ngingo zigize uyu mubiri wacu. Akarorero, umuntu bivanye n'uko akazi kiwe karemereye arashobora kugira ikibazo c'umugongo, na cyane cyane nk'abantu bafyatura amatafari canke baterura imizigo iremereye canke bakora ubuzi bunamye. Akarorero nk'abantu bakorera ku mamashini musanga kenshi bunamye bari ku mashini, barakunze kugira ibibazo byo kwizosi, ibibazo byo mu mugongo. Kandi kubera ko bamara umwanya muremure bicaye, barashaka kugira ibibazo byo mu mavi, mu makonyero, bakagwara indwara bita mu Gifaransa arthrite canke arthrose. Mu mugongo barashaka kugwara indwara bita lombalgie canke hernie discale. Kwizosi barashaka kugwara indwara bita nevralgie canke arthrose. Izo ndwara rero iyo dukoresheje imyimenyerezo ngororamubiri ifatikanije no gufungura neza, kubera ivyo bibiri bigenda biri kumwe ibibangabangano. Ivyo rero biratuma umuntu yarafise ububabare mu mubiri, umugongo tukawusubiza ku murongo, umuntu afise ibibazo byo mu mavi tukabisubiza ku murongo bikagenda neza, ntasubire kubabara. Ego, murakoze cyane kuri uwo muco. Ego, mbega none musanzwe mubikurikirana,
mu bigo bitandukanye ndeke no kuvyigisha muravyigisha be muravye urugero hano mu Burundi nk'izo ngwara ziriko mubona rumeze gute? Murakoze cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nari mvuye kunonosora amashure mu gihugu ca Indonesia, niho nake ntangura kugira icigwa cyo gusuzuma kugira ngo turabe ubwo urugezo izo ngwara gwica ruhoze zitandukira zigeze ko mu Burundi. Mu kigo rero twabonye yuko mu masekiteri cyangwa mu buzi butandukanye ibice 70% bagendana n'imiburiburi ingwara imwe muri izo ngwara gwica ruhoze. Twasanze rero benshi harimo abafise ingwara za diabete, harimo abafise ingwara y'ivumbuka y'imirindi y'amaraso, twasanze harimo abafise kandi ibibazo by'uguhema nabi nka asima. Hama tumaze kubandanya icyo cigwa dusanga n'abantu bafise ingwara z'amakonyero, dusanga abandi bafise ibibazo by'umugongo, ibibazo by'amaraso adatembera neza, mugasanga abantu bavyimbye amaguru. Hama rero icyo cigwa cyerekanye yuko ibice 70% mu Burundi mu bice bitandukanye by'ubuzi bafise izo ngorane. Byumvikana yuko imyimenyerezo ngororamubiri yaje hageze kugira ngo ishobore kugwanya ico kiza kiko kironona iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aho dusanze turangurira iyo mirimo rero naho turarangurira imirimo mu kigo cyitwa Centre de Kinésithérapie Poutry. Iyo cyo kigo gisanzwe kiri mu Irohero quartier INSS, ibarabara bita Avenue des Patriotes inimero 1 aha mu Irohero. Bega ni kigo cyo bari kigo ca kaminuza y'u Burundi. Murakoze cyane. Icyo kigo gisanzwe gifitaniye ubucuti na kaminuza y'u Burundi kubera ko abanyeshuri bagira ubushakashatsi baza gukorera ngaho. Abanyeshuri bari mu vyigwa byo kaminuza bya doctora cyangwa ivyigwa bya master, abo baza gukorera ubushakashatsi muri ico kigo. Ico kigo kiri mu bigo ngaha mu Burundi bifise icyo bita ekipema cyangwa ibikoresho bigezweho kugira ngo bishobore guhangana n'izo ngwara gwica ruhoze zitandukira. Murakoze. Mwari moje kuvuga ingwara zimwe zikunda gufata abantu zitandukira, turavuga iza diabete, ama hypertension, turabona biranagwiriye muri no misi, ariko kandi biravugwa uburyo bakoresheje imiti ijya ihingurwa mu mahinguriro. Bega ntaco ntibitera ingorane hagati yamwebwe n'abajya basanzwe bavuza iyo miti? Vuga ko muba mwarabatwaye nk'akazi canke mwoba mugatwarana, bivyifashe gute? Murakoze cyane. Ubu buvuzi bukoreshejwe imiti ihinguwe n'amahinguriro burafatikanya n'ubuvuzi dusanzwe dukora. Nicyo gituma nanze nk'akarorero uzosanga umuganga umwe afise hageza agasura akamurungika kundi muntu. Akarorero hari ibyo twebwe dushobora kuvura ukoresheje umuti, iyindi miti, iyi miti ihingurwa n'amahinguriro bitoshobora gukira. Nk'akarorero nk'icyo bita nerf sciatique. Nerf sciatique na uruti rw'umugongo ruba rwamanutse rugaheza rugatakaza hagati y'ubugufa bugize uguti rw'umugongo, habaho kwegerana bigaca bigunda iyo nere yitwa sciatique imanukana ukuguru. Nukuvuga nabo gutera imiti rero yitwa Mantarigx. Iyo miti gusa imeze nka anesthesie, nishobora kukiza burundu iyo ngwara yitwa nerf sciatique. Muga iyo myimenyerezo ngororamubiri kubera ko yongera guha ubushobozi uruti rw'umugongo, bituma turafite tekinike yitwa chiropractic. Iyo chiropractic ikurakuranya ko isubira guha umwidegemvyo iyo nerf sciatique. Umuntu yamaze kugira ikibazo mu maguru atagitambuka asiga agenda acumbagira agasubira agatambuka neza. Ibi ndiko ndavuga ndazi ko nk'aba ariko hadukurikirana bombera ivyabona. Hanyuma isivyo gusa nk'ikintu bita kyphose. Kyphose ni ihindagurika ry'uruti rw'umugongo, umuntu akituna bivanye nuko nk'ubu amaze igihe kirekire akora ku mashini yunamye cyangwa akora ibikorwa biremereye. Muri ico gihe nta muti wari umubotera umuntu ngo uruti rw'umugongo urusubire kugororoka, ntibikunda.
ni mpaka agaruke muri ya myimenyerezo nk'uko n'izina riyiranga ngorora mubiri, tugasubira tukagorora uruti rw'umugongo bigasha bigenda neza. Kuko uruti rw'umugongo rumaze gutakaza uko rwategeza kumera, rutera uburibwe cyane, kuko impande y'uruti rw'umugongo hacamwo ututsi twinshi, amanere bita parasympatique na orthosympatique. Muri icyo gihe rero iyo hamaze kubaho isitasitana z'iyo mitsi cyangwa amanere, bituma umuntu aja mu ruhagarara, mbere akanagira n'ibyo bita migraine, akarya akarara adasinziriye. Si ibyo byonyine, indwara ya diyabete cyangwa indwara y'isukari nivyo ifise ibice bitari bike. Hariho diyabete, hariho kuduza isukari na diyabete bita insulino depanda, imaze kwigirwa hirya, ifise urugero ruri haruguru. Muri icyo gihe twebwe dukoresheje iyo myimenyerezo ngorora mubiri, turasubira guha umubiri kugira ngo ukoreshe irya sukari, kuko n'iduka ry'isukari mu mubiri kenshi na kenshi ni uko haba habayeho kudakora imyimenyerezo ngororamubiri, kuko nayo igitoro ikoresha cyangwa karubira niyo sukari yihingura mu cyo bita ATP, igatanga icyo bita energy en kilokalori cyangwa itanga inguvu. Iyo rero iyo sukari mu mubiri yabaye nyinshi, ubwo iyo bita pancreas isokreta amahormone abiri, iyo bita insuline, hari gitaba gifise ubushobozi bwo kuregera cyangwa gusubiza hamwe iyo sukari iri mu maraso. Ariko kubera ko iyo umuntu ariko arakora imyimenyerezo ngororamubiri akenera inguvu, izo nguvu zikaba ziva mu isukari, bituma iyo sukari yagomba kumurengera ica ikoreshwa mu gutanga inguvu, umuntu agasubira kuja mu bitigiri byiza by'isukari, umuntu agacabaho ameze neza. Ako n'akarorero kamwe keza, kandi turaje mu Burundi abantu bafise ibibazo by'isukari biri hejuru ni benshi, kandi turamaze gufasha abantu batari bake. Ikibazo cyo guhema ndakigireko bita asma. Majambo make, abatari bake baratanga imiti y'amapompo iyo umuntu amaze gushika ahantu bimugora guhema. Ariko asima ni iki? N'igihe utuntu bita les capillaires pulmonaires, utuntu tugize amahaha tujeje gutora uyu mwuka Imana mushobora byose yaduhaye, tutagifise ubwo bubasha bwo kwiyugurura ngo dutore uwo mwuka. Umuntu rero acaja mu mudeni, umubiri wiwe uca mu mudeni w'umwuka. Muri icyo gihe rero acagira icyo bita apne, mu guhema bikamugora. None imyimenyerezo ngororamubiri ifise uruhare rwahe kugira ngo ivure irandura n'imizi yo ngwara ya asima. Iyo umuntu akoze imyimenyerezo ngororamubiri, nko guhera kuri amasesiyo cyangwa inshuro 15 akora gatatu mu yinga, ari kumwe n'abahinga babimugoreye, bituma habaho icyo bita adaptation. Hakabaho ubwo buntu ubwo capillaire pulmonaire bukogumanta volume, bugasubira gushobora kugira ububasha gufata wa mwuka, umuntu agasubira kugenda neza. Ariko kandi niyo miti ihinguwe n'amahinguriro, amavantoline n'ayandi, arashobora gufasha umuntu agiye muri crise ya asthma, uko icyo ajeje uryo muti ugira icyo bita vasodilatation des capillaires pulmonaires, uza gushusha twa tuntu twariyegeranije tukongera kwaguka kugira ngo dushobore gutora umwuka. Ariko rero nibiramba kuko uwo muti uheze bica bisubira kwituna. Bimeze nka anesthesia bayiguteye, yafise umwanya cyangwa ibinini babiguteye babiguhaye ubimize, yafise umwanya kuba mu mubiri. Ariko imyimenyerezo, akarusho k'imyimenyerezo ngororamubiri nuko yoyo iza guha ubushobozi bugumaho utwo dupumo, utwo ducapillaires pulmonaires twamaze kuhaguka. Ariko icyo duhanura abantu, umaze kuba ushitse urugero ucuga umukora umyimenyerezo ngororamubiri, ni nk'ifungurwa umuntu aguma afungura gushika ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga reko twohamagara abantu bose gukora imyimenyerezo ngororamubiri ubuzima bwacu bwose, urumva ni ifungurwa y'umubiri wacu kugira ngo bandakora neza. Murakoze muga, murumva ni nk'uwo muti nyene, urumva nawone uhagaritse gufungura urashobora gusubira
guhura n'ico kibazo kuko uhagaritse gufungura ni ukuvuga dufate uwo muti w'imyimenyerezo ngororamubiri kubera ko uyu mubiri wacu bivanye n'imyaka nawo nyine urasaza ugata inguvu rero iyo myimenyerezo ngororamubiri igarukana gukumya kugira ngo igerageze kuba irarambisha ubushobozi bw'umubiri wacu ufite icyo bita kurambisha iminite y'umubiri ni ukuvuga iki abantu bashaka kurya imfungwa nyinshi bitewe no gufungura bakabyibuha cyane bamaze kubyibuha cyane bakaba nk'aba obese aho baba ariko barajya muri izo ngorane zizotuma badahema neza nicyo gituma dutegereza gucunga ibyo dufungura n'imyimenyerezo ngororamubiri hakabaho uburinganire muri ivyo bintu hagize igisumba ikindi ingorane ziba zaduka ego hari ikindi twogarukako gatoya turakunda kubona muravuze nk'ibintu nyamukuru byoba bituma izo ngwara z'amadiyabete ziza harimo ivyo byo kuguma umuntu atakora ibikorwa nk'ibita sedentarite mu gifaransa nk'ibi byo gufungura ku rugero tuvuga nabi waba ufunguye byinshi hari igihe ufunguye nabi cyangwa ufunguye bike hari igihe ufunguye nabi mbega nk'umuntu afungura adafite nk'ibyo afungura bikwiye ugaca umubwira agira imyimenyerezo ngororamubiri bisaba effort bisaba umubiri energy hoho nta kibazo hoba hariho ingero zitandukanye umuntu ashobora gukora bivanye n'ukuntu umubiri wiwe wubatse murakoze cyane mu majambo make umubiri w'umuntu wese uratandukanye n'uwa mugenzi wiwe umuntu yitwa A aratandukanye n'uko akoze uko aremwe n'umuntu yitwa B niyo mpamvu mu byo akora rero ngo by'imyimenyerezo ngororamubiri abwirizwa kumanza kugira icyo bita diagnostique y'umu expert akagira isuzuma ry'umubiri wiwe rikozwe n'umuhinga yabimugoreye kugira ngo amurabire icyo bita l'anamnèse médicale akahise kiwe nuko umubiri wiwe umeze hanyuma agaheza akacamugirira programa ijanye nuko uwo muntu ameze akarorero iyo umuntu afunguye nabi hanyuma agakora imyimenyerezo ngororamubiri iri ku rugero rurengeje aba yiyishe kubera iyi myimenyerezo ngororamubiri bayita ngo ifise ubugi bubiri irakiza kandi ikoze nabi irica ni ukuvuga rero yuko umuntu ategerezwa ni ikiba navuga ubwa mbere yuko habwirizwa kubaho uburinganire bw'ifungurwa n'iyo myimenyerezo ngororamubiri kubera nk'ubu uremereje umubiri urashobora kurwara nka tuberculose yashobora gufata ukarwara indwara y'igituntu kubera ko umubiri wabuze ibyangombwa mu mubiri ikindi kandi urashobora gutakaza iminite ubushobozi bw'umubiri kubera ko umubiri wawe wawuremereje cyane rero mu majambo make umuntu ategerezwa gufungura hanyuma agakora n'imyimenyerezo bingana bo hari ikibazo mwavuze ati mbega nk'umuntu yobura ibyo afungura mu majambo make imyimenyerezo ngororamubiri icyo bita siporo na activité physique biratandukanye utu dukorwa twose dukora kuja kuvoma kuja gusatura inkwi gukubura gutambuka umuntu agiye gutora ibintu biri mu bikorwa bita activité physique mu bidufasha kugira ngo uyu mubiri wacu amaraso atembere naho umuntu bafungura bijya bibaye bya ruguru cyo kuronka ibijumbu biri mu bitanga inguvu akaronka amateke akaronka ibiraya ibyo biri mu migwi w'ifungurwa ibiraya ibijumbu biri mu migwi y'ifungurwa zitanga inguvu akanywa n'amazi meza hanyuma agafungura nk'ibitoki navyo hanyuma ashoboye no kuronka nk'icyayi kirimo agasukari kagereranye ivyo navyo biramufasha kugira ngo inguvu zikuba zimeze neza akafungura imbogaboga aha mu Burundi baratwigisha kurima neza imbogaboga nyinshi zirahari ntiwe ndadondora irengarenga imisoma imikubi ibindi epinare ivyo byose ni ibintu bifise uruhara rwo gukingira umuntu mu gihe ariko arakora imyimenyerezo ngororamubiri kuko hari mu byo bita amaproteine nayo ajejwe gusubiriza utunyengingo two bita uduserire twakomeretse kudusubiriza cyane kutuvura kuvura utwakomeretse no gusubiriza utwapfuye urumva ko
umuntu muri izi mfungwa dufungura za ruguru abantu badashobora kubura ibyo bafungura, umutsima w'ingano, umutsima w'ibigori. Ibigori mu Burundi birahari, barabirima neza. Ivyo byose rero ibintu byotuma abene gihugu batogira urwitwazo ngo nokora imyimenyerezo ngororamubiri ngo nohavangira ikibazo. Kandi none urumva ni karahara mu ruganda ntibacura, nta muntu atari wahuye n'ibibazo byo gucika amaguru n'ibindi, ariko n'uwacitse amaguru turafise ubuhinga bw'ukuntu ashobora gukora imyimenyerezo ngororamubiri y'ibihimba biba bisigaye, ego bikaguma bimeze neza. Ego ariko turavye kenshi abo bakunda guhura n'ivyo bibazo ngira ngo tuvuga ko ari abo twokwita ko bateye imbere bagendera mu modoka kenshi na kenshi. Ariko kandi hariho n'ingwara usanga zitavuye kuri ivyo, ugasanga nk'umuntu arafise nka diabete canke bitavuye kwiko kudakora kwicara kudakora naho ni nkuko nyene. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ibi bitera cyane cyane turavye urugero rw'abantu bakunda gufatwa n'izo ngwara, hari abageze mu zabukuru cyane cyane ko abageze mu zabukuru barakunda kugira ubwoba bwo kuza gukora imyimenyerezo ngororamubiri, bivanye kandi n'igihe babereyeho. hari biyumvira ko kujya gukora imyimenyerezo ngororamubiri abantu b'abamama umenga boba barenze amategeko cyane umuco w'ikirundi boba bawurenze. Ahandi naho hariho abatazi ko iyi myimenyerezo ngororamubiri ifise uruhara ntangere mu gukingira aya magara yacu no mu kuyavura mu gihe yagize ikibazo. Hariho mu majambo make kutamenya ko ivyo bintu bifise akamaro. Abandi nabo n'aba bantu twumva ko bari mu buzima bumeze neza, bafise ivyo bafungura, bamara umwanya muremure ku matelefone, ku mateleviziyo, bari muhira, bava muhira bagenda ku kazi, bagenda n'imuduga kuva ku wa mbere gushika ku gatandatu, kuwa Mungu naho ugasanga niyo bagiye nk'ibyo bita amapiknike canke basohotse bagenda n'imiduga, ntibaronke akanya ko gukora iyo myimenyerezo ngororamubiri. Na nyarirya ivyigwa by'abashakashatsi vyerekana yuko umuntu amaze kugera mu zabukuru kugira ngo amagara yiwe agende neza, abwiriza gukora iyi myimenyerezo ngororamubiri n'imiburiburi agakoresha iminota 150 mu ndwi. Ni ukuvuga agakora 5 mu ndwi akoresha iminota 30 iyo myimenyerezo ngororamubiri. Hari abandi rero nabo banebwa, hari abandi nabo bageze mu zabukuru biyumvira ngo boza kugira imyimenyerezo ngororamubiri ko bashobora kugira ibibazo byo bovunika bagatinya accident. Rero mu majambo make abo bantu iyo migwi mvuze, abari mu zabukuru n'abantu badafise ubumenyi ku bijanye n'akamaro k'imyimenyerezo ngororamubiri, n'abantu bafise ubuzima bumeze neza mu kwiyunguruza kenshi biyunguruza akoresheje ibyuma byakozwe n'abazungu cyangwa n'amaboko y'abantu, abo urugero dusanga ruri aho muri abo bantu. Murakoze cyane. Tuje ku kindi gice c'aba rimwe baba bakeneye iyo myimenyerezo, nk'abakenyezi bibungenze. Bobo muhora burabafasha iyo bafise imyimenyerezo. Kenshi abakenyezi bibungenze biravuga ko bakenera kugira imyimenyerezo, bega naho bifasha iki? Murakoze cyane. Ni ukuvuga abakenyezi baba bibungenze barakenera gukora iyi myimenyerezo kubera ko ifise uruhara ntangere haba kuri uwo mukenyezi nyene no ku mwana asanzwe ari mu mbanyi. Akarorero turafise amaprograma ku trimestre ya mbere twajya amezi 3, igice cya mbere cy'amezi 3 tubakoresha, igice cy'amezi akurikira ku mezi 6, deuxième trimestre na troisième trimestre. Tugenda turaraba ihindagurika ry'umuvyeyi, ariko imbere yuko akora iyo myimenyerezo turakorana n'abandi baganga bajeje gusuzuma gukurikirana imbanyi y'uwo muntu. Igihe uwo muntu afise grossesse sans risque idafise ibibazo, uko ibibazo bishikira imbanyi ni byinshi, uwo muntu turamukurikirana. Hari igihe mugabo umuntu ashobora kuba afise grossesse ifise amariske menshi, atarekuriwe n'uko ashobora kugira urugendo rw'iminota 10 kubera ko haba ari ibibazo muri ya placenta ko ashobora
kugira fausse couche kibazo. muri ico gihe twebwe umuntu afise imbanyi amaza kutuzanira urupapuro rwa consultation rw'umugynécologue amukurikirana tukabona ko grossesse atari risk ifise. Muri ico gihe rero tumufasha iyo myimenyerezo ngororamubiri ituma habaho icyo bita développement cognitif et psychologique y'umwana ari mu nda. Umwana ari mu nda no kuvuga akura n'ingoga kandi akaba umwana afise ubwenge kandi n'igihe azoba yaravutse aba umwana akerebutse cyane. Iyo myimenyerezo ngororamubiri kandi kubera ko ituma ifata neza amagara y'umuvyeyi yibungenze binamurinda n'utundi tugwara duto duto twohavuye dufata n'umwana. Kenshi ari bifatwa n'amagripe bivanye n'icyo bita area climatique ibijanye na atmosphère. Ariko iyo umuntu akora iyo myimenyerezo ngororamubiri harimo kugira natation, koga mu mazi n'ibi byo kuja mu ma fitness, ariko muri kumwe n'umuhinga yabinonosoye bituma rero uwo muntu agumana amagara meza. Ikindi kigira uko imbanyi ibandanya itera imbere, muramaze kubona ko habaho deformation de la colonne vertébrale, umugongo urahinduka, imbanyi iramukwegera imbere. Iyo imukweza imbere ikifata igahindura bwati umugongo ikaruteza ikibazo bita lordose. Iyo lordose rero ikimubabaza ni hahandi muzosanga bariko bagenda bifashe mu mafyigo kubera yuko bafise ububabare burebure no kuremerwa. Ariko iyo akora iyo myimenyerezo ngororamubiri agumana ingufu zo gushobora wenyine gutambuka no gushobora gusegura iyo mbanyi akayiremera, kuko kwiremeka imbanyi amezi ashika 9 simake kandi igenda irahindura ibiro, araremerwa umuvyeyi. Ariko iyo kuri iyo myimenyerezo ngororamubiri mu maguru araronka ingufu, mu maboko araronka ingufu, kandi birakura stress, akumva ko uyo muntu babanye ari sawa ata stress imuteye. Urumva ko imyimenyerezo ngororamubiri ifise uruhara rukomeye ku buzima bw'umuvyeyi n'ubw'umwana asanzwe ari mu nda. Amaze kwibaruka hoho gute ntibikenerwa ko yokora imyimenyerezo naho? Murakoze cyane. No kuvuga iyo amaze kwibaruka yibarutse mu buryo bwiza, yaba yibarutse bamugira icyo bita césarienne, umuvyeyi wese arakenewe ko acaga icyo bita kiné postnatal. No kuvuga ko umuvyeyi arata ingufu z'umubiri muri kijya gihe cyo kwibaruka, hanyuma abakenewe yuko umuvyeyi tumusubizamo ingufu agasubira gutambuka neza, abafise ububabare au niveau du bassin, muri bassin uko iba byahabereye biba biri ibintu bikomakomeye cyane. Muri icyo gihe rero umuvyeyi abakeneye icyo bita restaurer le mouvement. Restaurer le mouvement no kumudugiriza ingufu kugira ngo mu maguru hasubirajemo ingufu umubiri wose, body building mu Cyongereza, dusubire tumwondagure mu buryo bijyanye na ngororamubiri, ingufu ziduge, vitesse, endurance n'ibindi, umuntu asubire kugira ingufu. Iyo kandi yabyaye par césarienne nabyo biramufasha, kuko umuvyeyi bituma cicatrice yiwe aho hantu bamugire césarienne hakira byihuse, kubera ko amaraso abatembera neza, kandi ayo maraso nayo niyo atwara ibyankenerwa bijejwe gusikatiriza aho hantu, bimwe biba byavuye mu byafunguye ariko biba véhiculé par le sang. Hanyuma tumeze nk'abasimbiza gatoya, nta bakora imyimenyerezo ngororamubiri nabi. Turabona rimwe abantu Barundi baritayeho ivyo gukora amasiporo, ukabona bariko barirukanga ku ma weekend baragiye muri siporo bakagira zijya myimenyerezo yo kwigorora, yo kugorora umubiri, yo kugorora ingingo. Ariko hari n'igihe usanga bariko babikora mu buryo umwe wese uko yiyumviriye, uwundi uko yumviriye. Mbega iyo bishitse umuntu agakora imyimenyerezo nabi, cyane cyane bijya byo kwigorora, nta ngaruka bishobora kugira? Nta ushobora Murakoze cyane. Maja mu make ibi by'imyimenyerezo ngororamubiri ni ivyigwa bisaba ubushakashatsi, bisabwa gukorwa n'ababinonosoye. Nicyo gituma igihugu cyacu kibicishije muri kaminuza y'u Burundi kirafise
igisata cyo muri Institut d'Education Physique et de Sport kijejwe guforma gusohora imikangara y'abantu banonosoye iyo myimenyerezo ngorora mubiri. Bahamagariwe rero abo gufasha abo bantu mu maprovince atandukanye. Ahandi naho kaminuza nyene y'u Burundi ibicishije muri ico gisata cyo kugorora cy'imyimenyerezo ngororamubiri campus Kiriri Institut d'Education Physique et de Sport IEPS irafise urubuga icisha ko ukuntu abantu boze barakora iyo myimenyerezo ngororamubiri, kubera ko mu kigo cyakoze mu mwaka w'ibihumbi 2024 gikozwe na kaminuza y'u Burundi kibicishije muri Institut d'Education Physique et de Sport cerekanye ko mu bantu bakora imyimenyerezo ngororamubiri mu mabarabara ngo tubona ko batandatu benshi bahura n'impanuka nyinshi. Hari abahura n'impanuka zo kuvunika amagufa, hari abahura n'impanuka zo konona izi ngingo mu mavi, bitewe n'uko hari ababa bagiye kwa muganga hanyuma muganga akababwira ati murazoza muragira imyimenyerezo ngororamubiri, bakababwira bati murazogenda mugire ngo marche, murazogenda muratambuka, murazogenda mugire natation. Ntibababwiye ingene bababwiye ukuntu babikora. Kandi iyo myimenyerezo ngororamubiri iri muri science. Ni ukuvuga ko agaca nk'ubu agenda muri iyo myimenyerezo ngororamubiri ari umuntu arwaye amavi, ugasanga imyimenyerezo yo kurakoresha hariya ayi ni imyimenyerezo yonona amavi gusumba, ugasanga urugero bariko barakorerako iyo bita intensite. Umutama w'imyaka 60 canke 70 agomba gukoresha kimwe n'umusore w'imyaka 20 ntibanganya. Ivyo bariko barakora aho kumukiza bimwononera umubiri gusumba. Nayo mpamvu ubu turiko tunigana n'abantu benshi nyine kandi bava muri ayo muri amakarere atandukanye bakora iyo myimenyerezo ngororamubiri ariko batari kumwe n'abahinga babinonosoye. Kuri iyo babikora ukwabo bikarangira bibahitanye. Benshi rero bariko baraza bitura ico kigo Centre de Kinésithérapie Potiri kiri ngaha mu Rohero, gisanzwe gifitaniye ubucuti na kaminuza y'u Burundi kuko gikora n'ubushakashatsi. Abandi baratwitura kuri clinique Prince Louis kwa Gasore, turiko turabafasha. Twohanura ko umuntu wese yifuza gukora imyimenyerezo ngororamubiri imbere yuko ayikora yomanza kugira icyo bita isuzumwa n'umuhinga yabinonosoye, kuko uwo muhinga acamuha urugero azokorerako akamubwira ati wewe urakora ibi hisunzwe akahise k'umubiri wiwawe kugira ngo ujye gukora ntibice bimugirira nabi. Twotirakamu kandi abandi baganga bagenzi bacu ko ubu mu Burundi bisata cyangwa amasantre ajeje gufasha abantu akoresheje iyo myimenyerezo ngororamubiri nk'uko bashobora kuvuga mu zindi ndimi zitandukanye, kinésithérapie, physiothérapie ziriko ziragwira. Nk'uko nabivuze hariho centre yitwa Centre de Kinésithérapie Potiri iri ngaha mu Rohero isanzwe ikorana na kaminuza y'u Burundi. Hariho clinique Prince Louis kwa Gasore, hariho muri Rwakarede Senarka nayo nyene irahari, n'izindi zirahari ngaha. Ko abo baganga bagenzi bacu uwo bobona yofashwa niyo myimenyerezo ngororamubiri bamubwira ati witura ico kigo ca Centre de Kinésithérapie Potiri ariho nsanzwe nkorera, canke clinique Prince Louis kwa Gasore, canke Rwakarede n'izindi kugira ngo dushobore gufasha abantu. Urakoze muhinga. Ikibazo kimwe imbere yuko dusozera, bega hari ifatanirizo twovuga riri hagati nko mu mashure nk'ubwenge mu ishure, gutora ivyigwa mu ishure no kugira imyimenyerezo? Murakoze cyane. No kuvuga iyo umwana yakuze akora imyimenyerezo ngororamubiri n'umwana yakuze adakora imyimenyerezo ngororamubiri biratandukanye cyane. Ubushakashatsi bwerekanye yuko iyo umwana akoze imyimenyerezo ngororamubiri, kubera yuko muri iyo myimenyerezo ngororamubiri harimo icyo bita reflexion. Tufate nimba yakuze akina nk'umupira wa football, umupira w'amaguru, muri uyo mupira w'amaguru
umwana ariga ukuntu aza gukorosora mugenzi wiwe. Ni ukuvuga yuko bimwigisha gutorera inyishu ikibazo bahuye. Muri ivyo nyene kandi biramwigisha guharura ibiharuro kuko aravuga ati twinjije ibitsindo ibi n'ibi. No mu kugira iyo myimenyerezo nk'umugira iyo myimenyerezo kandi harimo ivyigwa bibigisha bibakaburira ubwenge. Iyo myimenyerezo rero indirectement kandi icija kuri cerveau ikafasha ubwonko ushobora kwakira neza ivyigwa mu ishuri aba ariko ariga, bikanatuma mbere ataruha. Niyo mpamvu ikigo cya siporo haba mu mashuri mato mato, mu mashuri yisumbuye cyategeza kugira amasaha menshi. Ni umubabaro ntangere kuko usanga icyo cigwa bariko barakiniga kandi gifise uruhara ntangere mu buzima bw'umuntu kuva akivuka gushika azorinda aja mu bwami bwo mw'ijuru Imana imuhamagara. Ngira ngo ni uko abigisha bacu kugira ngo ikigo ca kaminuza abo gisohora muri ko muraraba barakwiye yaho usanga ku mashuri nka yose y'igihugu hariko uwanonosoye ivya sport. Murakoze cyane. Ikigo ca kaminuza y'u Burundi kijejwe gusohora imikangara yanonosoye imyimenyerezo ngororamubiri kirasohora abatari bake, ariko impamvu ubushakashatsi tumaze gukora bwerekanye nuko iyo bagira icyo bita recrutement dusanga barokrise abamathématiciens, abahistorien, ababizi igifaransa, abari w'ikirundi, bakibagira gushiramwo uwo mwarimu yize iyo myimenyerezo ngororamubiri kandi ari kigwa kiza gutuma uwo mwana n'ivyo bindi ashobora kwiga abifata neza, kimubungabungira amagara, kigatuma ashobora no kwiga ivyo vyigwa. Twotera kamo ubushikiranganji bw'indero cyangwa ubushikiranganji buba bujejwe bufise ubwo bubasha bwo gutanga akazi ku bakozi ko bwahora bwibuka mu bo buha akazi bugashyiramo abo barimu bize ivyo vyigwa ngororamubiri kuko bifise uruhara ntangere mu gufasha ibindi vyigwa kugira ngo umwana ashobore gufata neza. Hanze mu bindi bihugu usanga mu mashuri guhera muri creche abadokteri b'abahinga banonosoye ibi vyigwa ariyo bari, kandi ico cigwa baragiha amasaha agikwiriye, bigatuma umwana akura abona akamaro k'icyo cigwa ngorora mubiri, na cyane cyane ko corosha no mu mutwe umwana yarushe birakenerwa ko agira sport cyane gose. Nacyo gituma mubona hajya mu ma examen hajya kirafise uruhara rukomeye mu ma examen. Iyo abana bakoze ibibazo bakwiye guca bagenda kuruhuka mu ma discipline atandukanye, abashobora gukina basket akina basket, abashobora gukina volley bakina volley, abashobora kuja kugira jogging, course n'ibindi bagakora ivyo. Si ivyo byonyene, ico cigwa ni naco kiduha babantu mwumva ngo abateretse canke abanonotsi mpuzamakungu. Iyo babikoze hakiri kare bidufasha kubabona hakiri kare, hanyuma tukaca tubankadra bigatuma bazoja hanze, igihugu cy'u Burundi, ibendera ry'u Burundi rikaduga. Ico cigwa c'imyimenyerezo kirakomeye, kirimo judo, kirimo karate. Bamaze kubona yuko nk'ubu hanze bari hanze muri judo bararose imidari myiza ya oro y'inzahabu, ibendera ry'u Burundi riraduga. Ako n'akamaro k'ivyo vyigwa. Si ivyo vyonyene kandi iyo habaye nk'umupira ngaha mu Burundi uhuza igihugu kanaka bikabera ngaha mu Burundi, birinjiza amafaranga, amadovize, bigatuma Burundi bwacu nabwo butera imbere. Urumva turetse ivyo kuvura birafasha no mu iterambere ry'igihugu. Ariko rero kandi muravuze ko imyimenyerezo ngororamubiri turabonye turavye muri rusange ivyo umuntu avuze irakinga, iravura ibice bitandukanye harimo ngira ngo n'ubwonko bw'umuntu. None dufatiye aho ariko tukabona ko hariho abantu benshi mu Burundi batarabona akamaro kayo, mbega ni iki cokogwa nk'ubwa mbere nka leta yokora iki kugira ngo abantu sinzi ko kugira ngo babimenye cyane canke bashobore kuronka aho bashobora kuja muri ivyo bigo vyinshi, hanyuma abandi bantu muri rusangi bokora iki, hanyuma na mwebwe muriko mukora iki kugira ngo ico gisata kibandanye gitera imbere? Murakoze cyane.
ubwa mbere kugira ngo iki gisata gishobore gutera imbere ni uko igihugu cyacu codufasha nko muri Université y'u Burundi. Si ndi umuvugizi wa kaminuza y'u Burundi, ariko nk'aho duherereye nabwiye ko nsanzwe ndumwigisha yigisha muri icyo gisata cy'imyimenyerezo ngororamubiri. Hari ibyuma cyangwa ibikoresho pedagogike bidufasha kwigisha neza abo bantu kugira dusohore imikangara ifise ubumenyi mu mutwe kandi ishobora kuza kubikora ku rubuga neza tudafise. Hamwe rero igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi cyo dufasha kuronka ibyo bikoresho, icyo ni kimwe mu cyotuma dusora abantu bafise umumaro ku gihugu. Igira kabiri nuko hogwizwa ivyo amasantre ajejwe gufasha abo bantu bafise ibibazo. Ikigira gatatu nuko igihugu cyacu guverinoma y'u Burundi yo dufasha guha akazi aba bantu basohotse b'imikangara kugira ngo baje ku mashuri atandukanye. Dufite amashuri menshi mu gihugu, hamwe twebwe dusohora abantu ku mwaka babaye benshi nk'ijana, mugabo tugiye kuraba abantu baronka akazi tugasanga ni nk'abantu batatu. Ni ukuvuga yuko igihugu nacyo ni ikigo kiradufasha kugira ngo ibyo abo bantu bize ngo bije mu ngiro. Rero ivyo byotuma igihugu cyacu gitera imbere. Ku rwego rwacu twicyo two turakora n'icyaha. Icyo twakoze ubwa mbere ni ukumanza kuraba uruhara ni ukudevelopa, ni ukugwiza amasantre, ni ukuforoma abantu. Tuguma dukarihiriza aba bantu twasohoye, nubwo leta itabaha akazi, tukababwira duti bijya bintu mwize murashobora kuja muraza ku bibuga mukabikoresha kugira ngo bifashe abene gihugu, mubibasigurire. Ntimurinde kurindira ngo akazi kazova muri leta, ariko naho muri leta barose kwigisha mu bana kubera ko abana sanze bikeneye ni byiza. Nk'akarero nababwiye ko ndamaze guforoma abantu batari bake bakora muri clinique Prince Rugwa Gasore. Hari abakora kuri centre ya kinesiotherapy yo muri Rohero isanzwe ifitanye ubucuti na kaminuza Muyinga. Turamaze guforoma abandi bageze Muyinga kandi bariko barabandanya basigura. Ikindi naco turakora ubushakashatsi tukabushira ku ma YouTube, ku buhinga ngurukana bumenyi, ibindi navyo bikaba publié mu majurnal akomakomeye. Abashobora kuba bumva igifaransa bakashobora kubisoma. Ikindi ikigo c'ubushakashatsi cya kaminuza y'u Burundi kibikishije mu gisata kijejwe kwigisha imyimenyerezo ngororamubiri, giheruka gukora ikigwa mu minsi igiye gusohoka cerekana ukuntu umuntu uwo ari we wese bivanye n'ikibazo yahuye yokora iyo myimenyerezo ngororamubiri kugira ngo dukingire abene gihugu. Kizoba kiri mu Kirundi no mu Gifaransa kugira ngo cyo tukirungika mu ma province yose, tugicishe no ku ma réseaux sociaux nko ku ma WhatsApp kugira ngo abene gihugu babyisome mu kirundi ati jewe mfise ikibazo iki mu mavi nokora ibi nofungura ibi. Cyo gitabo cyaraheze gisigaje akantu gato kugira ngo gihabwe uruhushya rwo kugira ngo gitangwe gutembera, gifashe abene gihugu kugira ngo abene gihugu nabo bagire amagara meza, kugira ngo dushigikire muri wa mugambi w'igihugu w'imbona kazoza, w'igihugu giteye imbere cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Abene gihugu bafite amagara meza batoshobora bakora neza, kuko twasangiza ingwara zica ruhoze zitwara uburyo bwinshi bigahungabanya itunga rya bene gihugu. Murakoze cyane muganga Japhet. Mbere ni kuri no kuri ako kamo turangirije ko kino kiyago, no kwa ari kiyago kino kiganiro ntahuza. Nkaba ndabakengurukiye kubona mwafashe umwanya mukatwitaba. Natwe turabakengurukiye. Twizere ko nitwasubira kuba komisho wacu muzokwitaba kandi. Murakoze cyane. Nama nshuti bagenzi namwe mwese mwariko muradukurikirana, aha niho ikiganiro cyacu ntahuza kirangiriye. Tubibutsa ko ikiganiro cy'uno munsi twariko turaganira ku bijanye n'akamaro k'imyimenyerezo ngororamubiri ku magara y'abantu. Umuhinga twari kumwe tukaba tumukengurukiye, nkengurukira namwe bwe mwese mwafasha akanya ko kugikurikirana. Mwari kumwe na Mama Majambere kuri mikro, nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kurorana.